Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41. Ivugira kandi ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga GMT, ni saa 12:30 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Felenga Kwaya. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye kuri uyu wa mbere tariki 25 z'ukwezi kwa munani mu 2025. Mu Burundi uyu munsi nibwo harangiye igikorwa cy'amatora yarateganyijwe muri uyu mwaka. Abanyagihugu batoye abayoboye imitumba n'amakariti. Nipfuza yuko twokorana neza tugize ingorane akatwumviriza, kandi noneho twamutoye tumwizeye kuko twari tugize iminsi tumwiga. Jewe singenda gutora kubera ko ntavyo nzi ntaco ndabizi. Mu Rwanda ho haravugwa abanyarwanda barenga 500 batahutse bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda kandi turajya gusura abaturage bavanywe mu birwa bya Sharita na Mazane bakajyanwa gutura mu Bugesera, ngo nubwo bubakiwe amazu aho bimukiye ngo bahuye n'ibindi bizazane. Turi hakurya hari ukuntu nguko nyine bagendaga bakajya nko mu burobyi bakabona ayo mafaranga, umwana akagera gute akabona n'uburyo yigamo. Ubwo rero abana nyine nabo ntabwo bari kwiga neza kubera ubushobozi bukeya. Nkuko bisanzwe kuwa mbere tubafitiye urubuga rw'imikino, ibi biganiro bihagarariwe na Mark niyo nkuru. Ibyo byose ariko ni nyuma y'amakuru ya BBC avugwa hirya no hino ku isi, mubanza kugezwaho na Prudent Sengiyumva. Umuyobozi w'ishami rya Loni rishinzwe ubuzima ku isi OMS yasabye Israel guhagarika gutera ibigo by'ubuvuzi. Ni nyuma y'ibitero bya Israel byagabwe ku bitaro bya Nasser mu majyepfo ya Gaza bivugwa ko byishe abantu bagera kuri 20. Tedros Adhanom Ghebreyesus yagize ati nta kundi kubivuga ku buryo buranguruye, rekeraho. Abanyamakuru benshi barimo n'umwe wo mu biro ntaramakuru Reuters bari mu bapfuye. Bamwe mu bakomeretse biciwe mu gitero cya kabiri igihe amatsinda y'ubutabazi n'abanyamakuru baraho byabereye. Igisirikare cya Israel cyasohoye itangazo kivuga ko kibabajwe n'icyo cyise abantu babiguyemo badafite uruhare kandi ko kitibasira abanyamakuru. Hagati aho Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko ashaka gukura abasirikare ba Israel mu majyepfo ya Libani ku buryo burimo ibyiciro. Ibyo ariko ngo bizakorwa niba ingabo za Libani ziteye intambwe yo kwambura intwaro umutwe wa Hezbollah. Mu ntangiriro z'ukwezi ku gitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, guverinoma ya Libani yavuze ko iteganya kwambura imbunda abarwanyi b'uyu mutwe ushyigikiwe na Iran mu mpera z'uyu mwaka. Umuyobozi wa Hezbollah Naim Qasim yatsindagiye ko uyu mutwe utazashyira intwaro zawo hasi. Yanatanze gasopo ko gushyira mu bikorwa iyi gahunda ya Libani byashora igihugu mu ntambara y'umwiryane. Umugore ushinzwe kurinda no kubungabunga ururimi rwo muri Ukraine yatanze impuruza ko igihugu cye kitazemera na rimwe ko Ikirusiya cyemerwa ku mugaragaro. Amakuru aravuga ko Moscow iri gusaba ko ururimi rw'Ikirusiya rwemerwa nka kimwe mu bigize amasezerano y'amahoro na Ukraine. Ariko Olena Ivanovska yatsimbaraye ko ibyo bitazigera bibaho. Inkuru ya Paul Moss mwijwe rya Siriake muhaba nayo. Biri mu ibwizwa shingiro ry'igihugu ko Ukraine ariko rurimi rwonyene rwemewe mu mategeko. Iki ni kintu kimaze igihe kirekire kibabaje bamwe mu banya Ukraine bavuga ururimi rw'Ikirusiya cyane cyane mu buseruko bw'ico gihugu. Rero ntivyo babitangaje mu gihe Uburusiya bwosaba ko Ikirusiya cemerwa mu biganiro by'amahoro. Ariko umuhuza ajejwe ivy'indimi muri Ukraine Olena Ivanovska avuga ko ivyo koba ari kugerageza guhungabanya igihugu nk'uko bivugwa n'itorokanizo ry'amakuru ryo muri ico gihugu Interfax. Yababwiye ko ururimi no kwemera ari vyo mushaha w'igihugu kandi ko atakintu na kimwe ushobora kugurana umushaha w'igihugu. Imirimbanyi zikora ubuvugizi mu Budage zasabye ko Abanyaafghanistan barenga 2,000 bemererwa kuza mu gihugu. Bose bemerewe ubuhungiro ariko ubusabe bwabo burakerererwa. Abasaba bari mu itsinda ry'abaharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu, abanyamategeko ndetse n'abanyamakuru.
bari bamaze igihe muri Pakistani bategereje igisubizo cya nyuma, ariko abategetsi muri Pakistani batangiye kubata muri yombi no kubasubiza muri Afghanistan. Impirimbanyi zivuga ko abo bagabo n'abagore bafite ibyago byo kwicwa urubozo cyangwa kwicwa n'abatalibani nibasubizwa muri Afghanistan. Aya ni amakuru ya BBC. Guverinoma ya Afurika y'Epfo iri kuburira abakobwa b'abangavu kutagwa mu mutego w'amatangazo yo ku mbuga nkoranyambaga abizeza amahirwe y'akazi mu mahanga. Ibi bikozwe mu gihe amavideo menshi kuri interinete yamamazwa n'ibyamamare muri Afurika y'Epfo areshya abakobwa kujya mu Burusiya asakaye cyane. Inkuru ya Mayeni Jones uri Johannesburg murayigezwaho na Jean-Claude Mwambutsa. Abategetsi ba Afurika y'Epfo bari gukora iperereza kuri video yasohowe n'icyamamare ku mbuga nkoranyambaga gikurikirwa cyane. Iyi video ngo yamamazaga umushinga w'imyaka 2 wo gufasha abagore bagitangira kubona ubumenyi bubinjiza mu mwuga. Muri iyi video yafatiwe mu gace ka Tatarstan mu Burusiya, iki cyamamare kigaragaza aho abantu batoranijwe bagombaga gucumbika. Ngo yanavugaga kandi ko abatoranijwe bazahabwa akazi ndetse bakigishwa n'Ikirusiya. Inzego z'imyuga aba bagore bagombaga gukoramo ntizirasobanuka. Cyakora uyu mushinga wamamazaga wibanda ku bakobwa bari hagati y'imyaka 18 na 22. Hafi 1/2 cy'urubyiruko rwa Afurika y'Epfo nta kazi rufite. Umugaba w'ingabo wa Nigeria yasabye abagenzi be mu bihugu bya Afurika byose gukorana ku buryo bwa hafi mu guhangana n'ibibazo by'umutekano kuri uyu mugabane. General Christopher Musa yabwiye inama y'abagaba b'ingabo iteraniye i Abuja ko hakenewe bwangu gushyirwaho uburyo bwo gukorera hamwe. Yatangaje urutonde rw'ibibazo birimo urugomo rukabije rw'ubwihebyi, ibyaha byambuka imipaka ndetse n'ubushimusi. Nigeria ubwayo yugarijwe n'uruhuri rw'ibibazo by'umutekano biterwa n'abarwanyi ba Kisilamu ndetse n'abashimusi, kimwe n'indi mitwe yihanganiye kugera kubona ku butaka. Umuryango w'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika uzwi nka ECOWAS mu cyongereza cyangwa CEDEAO mu mpine wananiwe gusubiza kuva Mali, Niger na Burkina Faso byawuvamo nyuma yo guhirika ubutegetsi ku ngufu mu bihugu byawo. Urakoze Prudence Njumva kuri aya makuru ya BBC. Arabibabwiye Prudence, biravuga yuko abantu bagera kuri 20 barimo abanyamakuru 4 bakorera ibitangazamakuru mpuzamahanga baguye mu bitero by'indege za gisirikare za Israeli ku bitaro bya Nasser biri mu majyepfo ya Gaza. Igisirikare cya Israeli cyavuze yuko kibabajwe n'abahaguye ariko ko kitari kigambiriye kwica abanyamakuru. Inkuru ya Yolande Nel muragezwaho na Florentine Kwizera. Amasanamu yerekana umwotsi uduga inyuma y'aho ibitaro bikuru mu manuko bwa Gaza bigabiwe kw'igitero. Muri video imwe umuganga yaboneka afashe impuzu zuzuye kwa maraso yariko yereka abanyamakuru haca haturika ikindi. Ikigo cy'itangazamakuru Reuters kiremeza yuko umukozi wacu yari asanzwe afata amasanamu Hassam al-Misri yishwe. Yariko akora ku cuma kiri mu gasongero k'inzu gifasha kwerekana ikiganiro gica kuri televiziyo ikibiriraho caciye kizimubwo nyene igitero ca mbere kikiba. Ababibonye bavuga yuko igitero ca kabiri cabaye igihe abajejwe gutabara hamwe n'abanyamakuru bariko birukanga ahabereye igitero ca mbere. Associated Press yamenyesheje yuko umunyamakuru wayo Mariam Abu Daga nawe nyene yishwe, nico kimwe n'ukoresha kamera wa Al Jazeera Muhammad Salama hamwe n'abandi banyamakuru 2 Muat Abu Taha na Ahmad Abu Aziz. Komite ijejwe gukingira abanyamakuru CPJ ivuga yuko abanyamakuru 190 bamaze kwicwa kuva mu mezi 22 ashize iyi ntambara itanguye muri Gaza. Mu itangazo ryaco igisirikare ca Israel camenyesheje yuko kibabajwe n'uwari we wese yoba yakozwe ko kandi atari muri iyi ntambara, kandi ngo nta bitero bigambiriye gutumberezwa ku banyamakuru. Inkuru ya Yolande Nel. Amatora yarateganyijwe uyu mwaka mu Burundi yarangiye uyu munsi igihe batoraga abagiye kuyobora imitumba n'amakartier. Abagomba gutorwa n'abantu 15,220 mu gihugu cyose. Nta bantu benshi bagaragaye ku tuzu tw'amatora nk'uko byagenze mu matora yabaye ubushize. Hari abavuga yuko gutora cyangwa se kudatora aricyo kimwe ngo kuko bidahindura ibyo akanama gashinzwe amatora mu gihugu seni kaba karateguye. Ni inkuru ya Patrick Waso i Bujumbura. Nkurunziza James, numero 2 ndeho kubwayo Breze, numero 3 wasinze umusi. Aha turi muri bimwe mu biro vy'amatora mu gisagara ca Bujumbura.
aho batanguye guharura amajwi naho leta yari yatanze akaruhuko abaza gutora baza ari umwe nta mirongo miremire yari ihari ariko abashoboye kuza kurangura ico gikorwa bifuza ko abaza gutorwa botwarira bose. Twege twagiye gutora bamwe twagiye kuko ako kamo tumaze imisi tukumva twazindutseyo rero twaje mu mirimo ari uko tuvuyeyo. Nipfuza yuko twokorana neza tugize ingorane akatwumviriza kandi noneho twamutoye tumwizeye kuko twari tugize imisi tumwiga ace yongera dushikire n'imbere ibyo turiko turacuruza ibiciro ntibibandanye biduga. Twatoye nyene tuza gutora abaturongora kandi bigenda neza. Ndamwifuriza kuturongora neza muri quartier atuzaniye n'iterambere muri quartier. Turiko turebona yuko amatora ariko aragenda neza tukaba dusaba bariko baritoza ico turiko turabasaba yuko botwara bene gihugu bose neza tugashika kuri yambono kazoza. Hari n'abashimye kuja mu mirimo yabo imbere yuko baja gutora. Abbas Nimpaye arangura imirimo yiwe mu isoko ya Kinama ni mu buraruko bw'isagara ca Bujumbura. Niyumviye yuko mu gitondo haba ari abantu benshi rero nagombye rero yuko nza kugenda afise umwanya wiyaguye kugira nze gutora indongozi zontwara mu myaka 5 iri imbere. Kubuza gutorwa ndamwifuriza umugisha ukororanirwa nkamwifuriza no gutwara neza abagiye kurongora kandi ndamwifuriza ko n'Imana yo muji imbere akazodutwara neza. Naho biruko hari n'abandi batashimye kuja gutora. Jewe singenda gutora kubera ko ntavyo nzi ntaco ndabizi. Ivyo vy'amatora nabo ngiye gutora ntavyo nzi vyarivyo. Je nibaza yuko abantu benshi nka jewe nko niyumvira bareka kuja gutora kubera basanzwe bazibiza ko benshi baprefera kutaja kuja muri iyo nkino mico bakareka iyo théâtre kubera isanzwe yanditse bijyanye bari bindi vy'inyungu z'abandi bantu. Sinibaza yuko ijwi ryanje mpagurutse uno munsi nkagenda gutora hari ico riza guhindura uwo nza gutora mu mutwe wanje hayo yuko twaranabibonye mu matora yaheruka mu masondage byaboneka yuko bazoronka amajwi menshi mugabo ugasanga finalement nta jwi na rimwe baronse. Ivyo ntibitahuritse rero vyatumye binyereka yuko hariyo ibiba vyateguwe hanyuma ibiba vyateguwe bigenda uko umuntu aja gutora canke adatora. Aya matora y'abazorongora imitumba n'amakaritiye yari amatora adasanzwe uyu mwaka ku bantu bamwe. Colonel Leonidas Bandezamaso yahoze arongoye intara ya Bururi ari bariko bahiganwa kurongora umutumba wa Nyamiyaga muri komine Bururi aho asanzwe avuka. Mbayahaga Isdor umuyobozi mukuru w'ishirahamwe gimbure bizuku Onatur ari bahiganwa kurongora umutumba wa Gihinga mu ntara ya Mwaro ya kera. Nayo uwigeze kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2020 no kuba umushinga amateka uyu mwaka mu kwezi kwa gatandatu Dieudonné Nahimana yitoje kurongora umutumba wa Gabwe muri zone Kanyosha. Patrick Waso Ibujumbura. Ibujumbura ubu ni saa 12:43 aho Ibujumbura ndetse n'i Kigali mu Rwanda. Hano i Londres ni saa 11:43 mu kanya tukaba tugiye kujya muri Kongo ahavugwa imirwano muri teritwari ya Kirehe aho ni muri Kivu y'Amajyepfo yatumye abantu benshi bareka utwabo bakahunga ndetse ngo hari n'ababuze ubuzima. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Tubanza ariko mu Rwanda kuri uyu wa mbere abanyarwanda bagera kuri 500 bari impunzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakiriwe ku mupaka wa Rubavu. Benshi mu bakiriwe uyu munsi ni abagore n'abana. Bavuga yuko batinyaga gutaha kubera ko bumvaga amakuru bahabwaga n'abarwanyi ba FDLR bababuzaga gutaha. Nyuma yo kwakirwa aba bavuga yuko ngo ari abasivile bagiye kujyanwa mu nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi iri ku wundi mupaka u Rwanda ruhana na Kongo mu karere ka Rusizi. Nibamara kubarurwa ndetse bakanavanwa aho ngaho muri iyo nkambi bazajyanwa aho bazaba bakomotse. Kuva aho umutwa AFC M23 ufatiye umujyi wa Goma hamaze gutahuka abanyarwanda babarirwa mu bihumbi 3. Ni inkuru mugezwaho na Jean Claude Mwambutsa uri Kigali.
ku mupaka wa Rubavu aba 533 bakiriwe n'umukuru w'akarere Prosper Muhirwa wababwiye ko bafashe icyemezo cyiza cyo gutaha kandi ko mu Rwanda baje ari amahoro. Abatashye bigaragara ko biganjemo abagore n'abana ndetse n'umubare mutoya w'abagabo. Benshi bavuga ko batashye baturuka mu duce twa Nyiragongo, Masisi, Rucuru na Warikare. Bamwe muri bo bumvikanye bavuga ko batinze gutahuka kubera amakuru bahabwaga ko ugeze mu Rwanda agirirwa nabi. Ngo hari n'abatinye gufata umwanzuro kubera gutinya ijisho ry'abarwanyi ba FDLR babacaga intege zo gutaha. Nyuma yo kubakira bamenyeshejwe ko bagiye kujyanwa mu nkambi y'agateganyo iri mu karere ka Rusizi. Ntabwo ari bugufi ugereranije naho binjiriye kuko hegereye cyane umupaka wa Bukavu. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu yababwiye ko mu nkambi ya Nyarushishi bazafashwa kubona ibyangombwa bibaranga kandi banahabwe impamba izabafasha kwinjira mu buzima busanzwe. Bazahabwa ibyo kuzabafasha kwinjira mu buzima busanzwe. Hari ibihumbi 48 bigenewe ibyo kurya mu gihe cy'amezi 3 kandi ayo abarwa kuri buri muntu. Byumvikane ko imiryango izajya ifata amafaranga atandukanye bitewe n'uko bangana. Icya kabiri ni amadolari 250 kuri buri muntu urengeje imyaka 18. Mu gihe uri munsi y'imyaka 18 abarirwa amadolari 150. Aba batashye bageze icyiciro gikurikira. Abandi basaga 3,000 batashye kuva aho umutwe wa M23 ufatiye umujyi wa Goma, ndetse aba mbere bakaba baratashye baherekejwe n'intumwa z'uyu mutwe. Abatashye bose bavuga ko bari abasivile badakeneye kunyuzwa mu ngando nk'uko bikorerwa abahoze mu mutwe wa FDLR bo babarirwa mu rwego rw'abasirikare. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, i Kigali. Twambuke hakurya umupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho umutwe wa AFC M23 urega leta ya Kinshasa gukoresha abacanshuro mu bitero byabaye ku cyumweru mu duce twa Kadasobwa no mu nkengero zaho muri teritwari ya Karehe, aho ni mu ntara ya Kivu y'Epfo. Uyu mutwe uvuga yuko iyo mirwano yahitanye abaturage batari bake, abandi benshi bakurwa mu twabo. Kugeza ubu abategetsi ba Kongo ntacyo barabivugaho. Nairobi, reka tubibwirwe na Siriake Muhawe nayo. Iyo migwano bivugwa ko yabaye ku munsi wa gatandatu no kw'Imana mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Epfo, aho amakuru atandukanye avuga ko hari abantu benshi bataye izabo. Mu itangazo, Lawrence Kanyuka avugira umuhari wa AFC M23 yavuze ko ibitero byo ku munsi w'Imana byahitanye abantu benshi n'abandi benshi bahunze kubera kuraswa na za drone. Kanyuka yagiza abagwanyi b'abacangero bakorana n'igisirikare ca Kongo gukora ubwicanyi kandi ko ubu batazohava amahoro. BBC yabajije uruhande rwa leta ya Kongo kuri ibi bitero bivugwa ko bikorwa n'abacangero, ariko gushika ubu ntaco barabivugako. Igihe abagwanyi ba AFC M23 bigarurira igisagara ca Goma, harafashwe abacangero benshi bava ku mugabane wa Buraya. Bamaze kurekurwa bahawe inzira yo gutaha baciye mu Rwanda. U Rwanda ruragirizwa gufata mu mugongo abagwanyi ba AFC M23, ariko ruguma rubihakana, ahubwo rukavuga ko rwafashe ingamba zo kwikingira. Ahandi havugwa imigwano ikomeye yabaye ku munsi wa gatandatu ni mu karere ka Mwenga kari mu ntara ya Kivu y'Epfo. Bivugwa ko iyo migwano yatumye umuhari AFC M23 wigarurira agace k'imisozi miremire ka Rubumba ku birometero 80 uvuye mu gisagara ca Goma. Umwe mu bategetsi bo mu nzego zo hasi yabwiye BBC Gahuzamiryango ko ari byo koko ko Rubumba yafashwe kandi ko abantu benshi bahunze ako gace hamwe na Kajoka berekeza mu gisagara ca Uvira. Yaba leta canke uwo muhari nta numwe aremeza aya makuru. Mu kwezi guheze impande zompi zarashize umukono ku masezerano y'ibanze yo kurangiza iyo ntambara ku mugwa mukuru w'igihugu ca Qatar, i Doha. Byari bitekanijwe ko amasezerano nyezina ashirwa ko umukono itariki 18 z'uku kwezi, ariko siko vyagenze, naho izo mpande zose ubu zasubiye i Doha. Leta na AFC M23 babandanya kwagirizanya ibitero bibera mu ntara za Kivu ya ruguru n'Yepfo mu buseruko bwa Kongo. Siriake Muhawe nayo, BBC Gahuzamiryango, Nairobi. Mukanya turajya mu rubuga rw'imikino, ariko reka tubanze tubahonje gato ku ikinamico runana ry'ejo.
mu kiganiro cyo kuri wa kabiri twabateguriye nyuma y'imyidagaduro rero ubu noneho tugiye gutangira ibiganiro nk'uko mwabibwiwe kuri gahunda. Reka rero uyu mwanya tuwuharire Chris umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Nyarurembo. Reka tuwumuharira tuganirize byimbitse. Sheri ngonde ni 12:45 kuri BBC. Ibyo rero muzabyumva ejo kuwa kabiri saa 12:45. Mbere yo kujya mu mikino reka tubanze tubajyane mu Rwanda. Bamwe mu baturage bahoze batuye ku birwa bya Sharita mu kiyaga cya Rweru n'Amazane mu kiyaga cya Cyohoha barasaba leta kubashakira amasambu nyuma yaho bategekewe kwimuka bakava muri ibyo birwa. Leta y'u Rwanda ivuga yuko bategetswe kwimuka kubera gahunda y'icyo gihugu yo guhanga parike y'ibirunga. Hari abubakiwe amazu mu karere ka Bugesera ariko bakavuga yuko uretse amazu nta wundi mutungo bafite mu gihugu. Barifuza rero yuko leta yabafasha kurihira abana babo amashuri. Mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa yakubitiyeyo atuzanira inkuru. Ku cyambu cya Nyagisenyi kiri ku kiyaga cya Rweru ni mu murenge wa Rweru w'akarere k'Ubugesera. Muri iki gihe cy'uruzuba amazi asa n'ayahunze inkombe kuko yagabanutse cyane. Ahari icyambu nyirizina buhari amato makeya, amwe muri yo yamezemo ibyatsi birebire, inyoni ziridagadura. Ikirwa cya Sharita kiragaragarira kure mu mazi ariko sinashoboye kukigeraho kubera kutizera umutekano ubu bwato butoya. Aha ku mwaro ntahuriye na bamwe mu baturage bamaze kwimurwa. Imiryango 210 yatujwe mu mudugudu wa Rweru naho indi 162 ituzwa kuwa Kivusha. Nta masambu yo guhinga bafite, cyakora ngo baracyemererwa gusubira ku kirwa guhinga. Uyu ni Musabyimana Isaac. Baratwimuye baduha amazu nasinze wa umuntu nza akaba ariyo akayirya hakuno ubwo nuko ujya gushaka imere yo kujya guhinga nagira amahirwe aho nundi naturutse najya amahirwe imvura yagwa nkarya tagwa nuko nyine. Manirakiza Jean d'Amour afatanya akazi k'ubuhinzi no gutwara abantu mu mazi. Ashima ko bemerewe kuba bakoresha ubutaka bimuweho, cyakora ngo ikibazo cy'izuba ntigituma babona umusaruro. Nubwo ikibazo cy'imibereho ari rusange kubimuwe kubirwa, Manirakiza asanga impungenge nyinshi ziri ku rubyiruko rudafite akazi. Inzego z'ubuyobozi nuko zadufasha zikatuba hafi, noneho zikadufashiriza urubyiruko rwacu ruba rucikirije amashuri, bakadufasha bakadushakira amashuri y'imyuga, abantu bacu bakomeza bakiga. Iki gitekerezo cya Manirakiza agihuriyeho na Mushimiyimana Mariana. Ashimira kuba baratujwe mu mazu meza, ariko ikibazo ni ubushobozi bwo kwishyurira abana ishuri. Imbogamizi zo kujya ku ishuri, abana bamwe bagacikiriza amashuri nk'uburyo twabonagamo wenda nk'amafaranga. Turi hari hakurya hari ukuntu nk'uko nguko nyine bagendaga bakajya nko mu burobyi bakabona ayo mafaranga, umwana akagira gute akabona n'uburyo yigamo. Ubwo rero abana nyine nabo ntabwo bari kwiga neza kubera ubushobozi bukeya bwo kutabona amafaranga. Leta y'u Rwanda ivuga ko ikibazo cyo kwimura abaturage ku birwa bya Sharita n'Amazane biri muri aka gace cyihutirwa. Gusa ingorabahizi izakomeza kuba iyo kubabonera ubutaka bwo guhinga, dore ko no ku baturage basanzwe batuye iki ari ikibazo kitaboroheye. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango mu murenge wa Rweru w'akarere ka Bugesera. Inkuru ya Jean Claude Mwambutsa irimo iradusatiriza umusozo w'iki kiganiro. Nk'uko mubizi kuwa mbere tubagezaho urubuga rw'imikino, uyu munsi mwaruteguriwe kandi na Yves Bucyana. Mwireho mwese abateze amatwi BBC. Mpere mu mikino y'igikombe cya Afurika gihuza abakinnyi bakina za shampiyona z'imbere mu gihugu. Ejo kuwa kabiri nibwo hateganyijwe imikino ya kimwe cya kabiri, amakipe yishakamo azahura ku mukino wa nyuma. Ni nyuma y'imikino ya kimwe cya kane yabaye mu mpera z'icyumweru, aho amakipe yose uko ari 3 y'ibihugu byateguye iri rushanwa yasezerewe. Habanje Kenya Harambee Stars kuwa gatanu yasezerewe na Madagascar.
kuri za penaliti enye kuri eshatu. Amakipe yombi yari yarangije iminota 120 anganya 1-1. Tanzania Taifa Stars nayo yasezerewe kuri uwo wa gatanu ikubiswe na Maroc igitego 1-0. Kwa gatandatu Uganda yakuwemo na Senegal nayo itsinzwe 1-0. Ni mu gihe kandi Sudan yasezereye Algeria kuri za penaliti enye kuri 2 nyuma yo kurangiza iminota 120 amakipe yombi anganya 1-1. Ejo kuwa kabiri i Dar es Salaam Madagascar izahura na Sudan. Nyuma y'uwo mukino Maroc ikazahura na Senegal ku kibuga cyitiriwe Mandela i Kampala muri Uganda. Mu Burundi shampiyona y'umupira w'amaguru yarakinwe ku munsi wayo wa kabiri. Aigle Noir ifite igikombe yatsinze Royal Vision ibitego 2-0. Le Messager itera Vitaro 1-0. Musongati itsinda Ngozi City 1-0. Olympic Star itsinda Interstar 1-0. Bumamuru nayo yatsinze Rukinzo 1-0. Kwa gatandatu Garage Express itsinda Dynamique 2-0. Nayo Flambeau du Centre inyagira Green Farmers 2-0. Ni mu gihe Kayanza United yanganyije na Muzinga 1-1. Nyuma y'uwo munsi wa kabiri Aigle Noir, Flambeau na Bumamuru zose zifite amanota 6. Tujye mu Bwongereza shampiyona ya English Premier League mu mpera z'icyumweru yarakomeje. Manchester United byayo biracyara amayobera. Arsenal yateye 5 naho City ikobitirwa mu rugo. Ibindi reka tubibwirwe na Prudence Ngyumva. Nyuma yo gutsindwa na Arsenal 1-0 kuri stade yayo mu mukino wa mbere wa shampiyona mu cyumweru gishize, umutoza Ruben Amorim ndetse na benshi mu bafana b'amashitani atukura barengejeho bibanda ku cyizere babonye mu buryo ikipe yahangaye The Gunners ifatwa nk'iri kumashanira igikombe. Ariko Fulham Craven Cottage yerekanye ko bishobora kuba icyizere kiraza amasinde, kuko nubwo Manchester United yinjije igitego cya mbere cyashoboraga kwiha amanota 3, yagombowe ku buryo busa n'ubwaranze ibibazo yagize muri shampiyona ishize byatumye irangiza ku mwanya wa 15. Ni igitego cyarubije umutoza wa Fulham Marco Silva wanemeje ko cyatumye atakaza amanota 2. Ndatekereza ko buri muntu ku isi yabonye uko byagenze. Ntekereza yuko byoroshye. Abakinnyi babiri bari bitaruye abandi, umukinnyi umwe wateye umupira asunika undi. Uwabirebye wese kuri televiziyo cyangwa muri stade yabonye uko byagenze kimwe nanjye. Everton yabonye insinzi ya mbere kuri stade nshya Hill Dickinson ku bitego 2-0 bwa Brighton, mu gihe Arsenal yanyagiye Leeds 5-0 birimo 2 bya rutahizamu mushya Victor Gyökeres. And Gyökeres now weaving a run into the area, shoots and scores. Ariko insinzi ya Arsenal yatokojwe n'imvune ebyiri zikomeye kuri Bukayo Saka na Martin Odegaard. Manchester City yandagarijwe iwayo itsindwa na Tottenham 2-0 mu mukino wa 10 umutoza Pep Guardiola atsinzwe na Spurs kuva yatangira gutoza mu Bwongereza. Muri iri joro Newcastle irakira Liverpool mu mukino urimo inzika ziterwa na rutahizamu Alexander Isak warahiye ko ashaka gutozwa na Arne Slot wa Liverpool. Kuri Newcastle United kubona amanota 3 byari bisanzwe bisa nk'indoto ku ikipe itaratsinda Liverpool muri Premier League kuva muri 2015. Ariko kubona Isak atari bugaragare muri uyu mukino i St James's Park byongera igishyika ku mutoza Eddie Howe utoza iyi kipe itarinjiza igitego mu mikino ine yose Newcastle iheruka gukina idafite Alexander Isak. Urakoze cyane Prudent. Ahandi ku mugabane w'Uburayi Kylian Mbappe yaraye afashije Real gutsinda Osasuna ibitego 3-0, yatsinzemo 2, ikindi gitsindwa na Vinicius Junior. Ku wa gatandatu Barcelona nayo yari yatsinze biyigoye Levante ibitego 3-2. Aha ni naho nsoreje ay'imikino nabahitiye mu munsi gendi Yves Bucyana. Imikino ya mu mihingo yose. Arakoze Yves Bucyana watugezagaho amakuru y'imikino y'amarasoza iki kiganiro cyacu. Ariko mbere yuko dutandukana mbibutsa mwe mu makuru twabagejeho uyu munsi. Mu Burundi uyu munsi nibwo harangiye igikorwa cy'amatora yarateganyijwe muri uyu mwaka. Abanyagihugu bakaba batoye ababayoboye mu mitumba ndetse n'amakartier. Naho mu Rwanda uyu munsi bakiriye abanyarwanda bagera kuri 500 batahutse bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho bari bari impunzi. Reka ndangize shimira abagenzi banjye bamfashije kubategurira bino biganiro. Shimire Zabi Kurush wari hano mu buhinga bw'ibyuma. Shimire kandi na Mark niyo nkuru waruhagarariye aya makuru. Mwari kumwe na Felenga Kwaya na Hejo. Thank you.